ubu bworozi n'ubutunzi twibitseko. Twebwe turakora tworora ubu bworozi kugira ngo tugaburire ibitungwa vyacu nk'amafi, inkoko, imbata, ingurube, ibiguruka vyose. Aho twebwe turacari hasi cane kuko mu bindi bihugu hoho mu bindi bihugu baguma bagura cane. Aho twakuye ino mbuto i Bugande hoho bariko bakoramwo amavuta. Uri hasi n'uri hejuru bose barorora na cane cane ko tuba turiko turondera ikintu kimwe, tuba turiko turondera iterambere muri twebwe no ku gihugu, ku barimyi no ku borozi. Tubaye muri ubutumwa bw'abanyamwese wese ahereye mwambonye ni Marius Park channel usero mwambonye aho nibereye nta handi ni muri cyangwa nyine cyangwa chora y'amasazi cyangwa cyambere gikomeye cyane mu Burundi cyangwa chora y'amasazi menshi cyane abantu rero nubwo no sana kanya bataremera yuko ubworozi bw'amasazi mu gihugu cy'u Burundi bugeze kure cyane kandi bugeze ku rwego rukomeye cyane. Uno musero tunge kubagarukana wa mujene wa musore aronka amamiliyoni menshi akuye mu bworozi bw'amasazi. Abantu benshi batangara bumvise yuko ayo masazi atanga amafaranga menshi. Uno musero twamubazaniye ingo mwirabire mwiriwe meze neza ko vyose cyane n'amasazi n'ubuntu bw'Imana ariko tutibagiye yuko ari n'amafaranga ko ubwiza buca mu kanwa burya buca mu bwabuye bwabwe mu mufuko ambogera naho hadurike ari yabo byavuye. Abantu rero benshi bari amafaranga bakuratanganye, bamwe barorora inka, abandi barorora inkoko, abandi barorora ingurube, barorora ibindi n'ibindi. Ariko no musi wewe yoroye isazi sijyambere aje kuri kamera reka atwiganire byinshi vyerekeye buno bworozi. Ikiganiro duheruka gukora carabwe n'abantu benshi cyane barashimye. Rero twarabonye n'amakomantere nkuko navuze kugira komantere, ano makomantere niyo yatumye tugaruka gukora ikindi kiganiro cerekeye buno bworozi bw'amasazi. Umusore aronka amamiliyoni menshi akuye mu bworozi bw'amasazi. Amakuru yanyu rero nameza kino gihe ubworozi bugeze hehe ko tubona ari gihe cici? Mbe bimeze gute? Amafaranga araboneka menshi cyane? Murakoze cyane. Iki gihe cici turaronka umwimbu mwinshi. Yego. Turaronka umwimbu, tugaburira inkoko, tugaburira amafi, tugaburira n'ingurube, ibiguruka byose. Rero iyo twimbuye tukagaburira inkoko zacu tugaha n'abandi bantu boroye inkoko amafi, tuba tubona ko turiko tuja imbere. Na cane cane mw'iki gihe cici biragwira cane gose. Mbe tukiri ngaha nyene hariho abantu benshi buno bworozi bacumvira yuko bariko barabesha, buno bworozi ari kubesha. Donc hari abantu bamwe novuga babupinga nkuko muriko murabibona. Hano harakunze kuza abantu benshi baba barumvise ko mworoye isazi kugira ngo nabo bige buno bworozi bukorora isazi. Benshi cyane baraza yego kandi turabakira tukabaha n'ubumenyi bagatora n'imbuto bakaja korora. Urumva n'ubumenyi n'imbuto barorora ntibaza kurabaguza. Urumva iyo baza bari interesse yuko uca batangura kora buno bworozi cyane gose. Mbega tukiri ngaha nyene ivyizo by'abantu bagiye canke amakomantere uri novuga ayaduha courage, uri nana atudekuraje aducira bese bano borozi bisazi. Nakaye kajambo utangura kuvuga nyene kugira ngo uzabe no video wese azovuga ati bwa borozi nanje ngiye kubutangura. Nihe nyungu yambe canke umara butatu wobwira umuntu azoraba ino video? Umara butatu nyamukuru bwotuma uwari we wese ni yaraba ino video azoshobora kuvuga ati nanje ngire ntangure buno bworozi kuva aho nabupingiye ni kera, ubu rero ngire ndabworore ndabutangure. Ni bihe bintu bitatu canke bibiri canke birenga woshobora kubwira umuntu ariko araraba ariko aradukurikirana? Ego murakoze cyane. Twatanga ubworozi mu 2022. Ni nko kwikura mu ubwenge kuko nta bantu bagutahura babaho. Naho uri kurabyororera ababanyi basana kwinuba na cane cane ko bibaza yuko woba ubazaniye umwanda uje kubateza ingwara aha mu kibano. Ariko uko iminsi yagenda ihita bagenda baratahura
bamwe badupinga bahindukiye kwa abafana bacu nico mbashatse kuvuga yuko ubu bworozi ntabwo ari umucafu ahubwo ubu bworozi n'ubutunzi twibitseko twebwe turakora tworora ubu bworozi kugira ngo tugaburire ibitungwa byacu nk'amafi inkoko imbata ingurube ibiguruka byose aho twebwe turacari hasi cyane kuko mu bindi bihugu hoho mu bindi bihugu baguma bagura cyane aho twakuye ino mbuto i Bugande hoho bari kwakuramwo amavuta yo kugaburira ibitungwa ejo canke hirya yejo nazokubana y'abantu yabonetse cyane gose murakoze cyane tukingaha rero mwabonye aho turi turabona inzu ukuntu yubatse twagiye tubona n'abantu benshi bavuga ati buno bworozi aho tumaze kubona mu bindi bihugu bikomakomeye n'ubworozi buri ku rwego rwo hejuru busaba inyubakwa ikomeye cyane busaba ubuhinga bukomeye cyane ariko turabona hano ino nyubakwa yanyu irubatse ni kubera iki mutashizeko amabati cyangwa mushireko amatigura cyangwa mushireko ivyatsi kubera iki tubona amashashi kandi n'inzu yubatswe mu buryo busanzwe kubera iki mwakoresheje amashashi ego murakoze ubu bworozi ushaka kubugira bunini ushatse kubugira ubusanzwe bivana n'uburyo ubufite twebwe twakoresheje amasashe ariko ahandi hantu twagiye turafasha bobo n'ama ONG yoyo bakoresha amabati ajya abonerana rero twebwe dukoresha ibyoroheje kugira ngo umunyagihugu wese abe mutoya abe mukuru yumve ko yisanzuye ku bworozi atavuga ngo inyubako iragoye itwara amahera menshi rero twebwe twakoresheje ino nyubako isanzwe na cyane cyane ko uburyo atari kirenga ariko aho handi mw'iki gihugu nyene hariho aboroye ubatse ibintu bya novaje kwari vya kujya kwa ma green house neza cyane urumva bagakoresha amabati transparent kugira umuco winjira indani uboneke indani rero uri hasi n'uri hejuru bose barorora na cyane cyane ko tuba turiko turondera ikintu kimwe tuba turiko turondera iterambere muri twebwe no ku gihugu ku barimyi no kuboroza bisigura rero ati mwubatse kuno kugira ngo umwe ari we wese azoshobora kuza kuraba buno bworozi ntabone yuko bushobora gutwara uburyo burebure cyangwa burenze ariko ko umuntu aba urugezo aba afise umutaba afise urashaka kumubwira ati twokubakiriza ingano uko byose mukabimufasha ngaho onye okay twinjire indani turabe tubone y'amasazi tubavuga hano indani ni karibu cyane murakoze cyane yego wow ego turabona karibu cyane turabona imisegetera yego tukiri hano ino misegetera ni imisegetera nyene ijya dusanzwe turyamamo ijya y'icimibu oya yego iyi misegetera ni imisegetera itigezemwo umuti yego w'icimibu kuko ibi navyo nibiremwa ukoresheje ino misegetera harimwo imiti y'icimibu isazi zose zirapfa yego nta narimwe ushobora gusangamo aha rero niho ziza niho mushira imbuto hama mugashiramwo ano mabase arimwo imbuto gusa aya mabase murabona ko n'amabase ashika kuri 5 cyangwa 6 aya arimwo imbuto akongera hakabamwo ibase imwe cyangwa zibiri dushamwo udupondware nutubaho twateguwe kugira ngo isazi zize ziratamwo amagi ngira ngo murabona ni pampa iri pampa naryo isazi muri make isanzwe inywa amazi inyoye amazi iraduha umusaruro mwiza wanashaka kubera amazi ciramba ciramba rero utu dupondware ibase imwe haba harimwo ico twita attractor zifasha iki attractor ni ngaburo ifise iyindi odeur ariko ikapta isazi kugira ngo ize kwegeramwo
ihagaraye kuri twa tuba turashimire kuri icyo wotumira abadukurikirana mbe ikibazo nobaza cyane umuntu akeneye kwiga akeneye kumenya buno bworozi cyaho imbuto yoshobora kuzironka tangorane amahoro menshi umuntu akeneye kwiga ni karibu cyane twamuha formation ni y'imisi 5 ariko bivana n'umwanya wiwe ashobora kuza agakora formation umunsi umwe hama iyindi minsi tukayimufasha ariko yiwe ariko adageza murakoze cyane turashimire rero murakoze mwebwe rero basaze rero mugire subscribe hama mwananye mwibonera ibintu byinshi bitandukanye by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bye bye.